Abagize uruhara mu rugamba rw'amahoro na demokarasi ngo si umwe si babiri, ari naco gituma amahoro yabonetse ari ay'abarundi bose. Bivugwa n'umukuru w'igihugu c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe hari haramutse hasozerwa kuri uno wa gatandatu hariya i Gitega muri komine ya Bugendana indwi yahariwe intwari ku rugamba. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 Munyonyo mu 2003 aho Imana yatwengera Uburundi bukaja mu mahoro, abarundi bakiruhutsa bagasinya amasezerano yo guhagarika ingwano burundu. Ntakekeranya nta murundi n'umwe ibi twibereyemo no munsi atabishaka, nta n'umwe, nta murundi n'umwe atashaka amahoro, nta murundi n'umwe atashaka ko umurundi arya akaryama agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Twese rero ko twashaka ibi ubu ni vyacu, bisigura ko hatanguye bakeyi mugabo twashitse turi benshi uko twese twaciye dusangira ayo mahoro. Nico gituma rero iki gihe ari ciza cyo kwibuka kugira ngo ntituzosubire kwanjanjwa, kuko nta kurekura iciza wafashe. Urugamba rwo kurwanira demokarasi rwari rukenewe. Burya Imana nta na rimwe guha ivya gusa, Imana ikorana n'abahizi. Urugamba rero rwo kurwanira demokarasi natwe ntituvuge yuko ari twe twarutanguye, kuko abantu benshi bazi ko demokarasi ari kurondera ibiti. Sivyo na gatoya. Demokarasi nuko umwenegihugu wese afise uburenganzira bwo kugira uruhara mu buzima buraba igihugu. Tugize inama tukaja inama n'ingingo, umwe wese agaterera ivyiyumviro vyo kubaka Burundi, iba ari demokarasi. Murazi yuko intwaro twagwanya twazita intwaro za ryogora duhure. Demokarasi nayo irekurira umwenegihugu kwidegemvya akavuga ivyiyumviro vyiwe. Urwo rugamba rero rwatanguwe na Rwagasore. Hari ikintu gitangaje uno munsi wumvirije ijambo umuganwa atari umugani Rwagasore yavuga ico yipfuriza Uburundi, ukaraba ukumviriza ijambo nyiricubahiro incungu ya demokarasi Ndadaye Melchior yavuga, ukumviriza amajambo no munsi twebwe abarundi tuvuga, murumva ko twese tuvuga ururimi rumwe. Vyerekana neza ko twese twari ku rugamba rumwe. Erega urugamba rugwanywa kwishi. Nagira rero ndababwire yuko urugamba rwo guhindura igihugu ngo kibe igihugu ciza abenegihugu bishira bakizana ni urugamba rudahera rwamaho, kuko iyo uhejeje intambwe iyindi ibije. Ni muri iyo ntumbero rero nama mpamagarira twese abarundi kuja ku rugamba, urugamba rwo kurwanya ubukene. Ubukene ni umwasi mubi, ubukene buracariho. None rero uwo mwasi niho dutegereza kurwanya twese turi kumwe. Rero nagira mfate kano kanya ubwa mbere mbanze nkeze abantu bose bagize uruhara kugira ngo Uburundi bushike kuri iyi ntambwe. Abagize uruhara rero ntumave muvuga ngo n'umwe ni babiri, ni benshi cyane. Nagira rero ndabakeze, nongera nsabira Imana mushobora byose ko yotubungabungira abitanze kuri urwo rugamba.
nagira rero uno munsi nsubire mfate kano kanya twibukanye icatumye tuja ku rugamba. Bagiye ku rugamba kugira ngo Uburundi buhinduke kibe igihugu c'abarundi. Twaharanira kandi ubutungane, kuko muri izo ntwaro za Ryogora duhure imanza zaraba bamwe ntiziraba abandi. Duharanira ubutungane rero, kandi n'ubwo rugamba n'ubu rurabandanya kuko ntiturashika neza. Twaharanira kandi uburongozi bwiza mu gihugu, ubwo nabwo nyene ni urugamba twamako. Twaharanira kandi ko Burundi butera imbere, kuko burafise ibikwiye kugira ngo butere imbere. Ntitwicare ngaho ngo amahoro yarabonetse, ibibura ni vyinshi. None twovuga yuko bimeze neza hakiri umurundi umwe usanga ariko aridodomba? Namba na gatoyi. Nihaba hariho umurundi aciganyira ntiturashika. Urugamba rero rurabandanya. None rero nagira mpamagarire abarundi bose atanumwe avuyemwo kugira ngo urwo rugamba turufashanye twese atanumwe avuyemwo. Mu gusozera ijambo ryiwe, umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragabishije indongozi zinyuruza amatungo ya leta zifadikanije na bamwe mu bagwizatunga, avuga ko agiye kubahagurukira. Abajejwe abandi nabo, na cane cane mu bajejwe intwaro, avuga ko batitaye ku bibazo vy'abenegihugu bikarinda kumushikira bazosubirizwa muri ayo mabanga.